wifashijwe n'umuhuza w'abarundi ari kumwe n'umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka umuryango wa Minani Scholastique kuri uyu wa mbere itarike 15 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2021 wahawe umuzibukiro ku gitara c'icayi kiraho ishira hamwe ricukura ubutare Burundi Mining ryatoye ubutaka bwo mu bwoko bw'inzahabu muri site Cimba mu ntara ya Cibitoki. Uyo muryango ukaba wahawe umuzibukiro ungana n'imiliyoni 65 ibihumbi 173 n'amafaranga 500. Umuhuza w'abarundi yamenyesheje ko ivyo bikorwa babikoze biciye mu mwumvikano hagati ya leta n'uyo muryango. Umushikiranganje ujejwe amazi ubutare n'agataka banyako abakozi bo mu biro by'umuhuza w'abarundi banyako bamenyesha amakuru mbanje ubwamye na mbere gushimiranya kubaho umushikiranganje ajejwe amazi ubutare n'agataka ko yemeye agafata n'umwanya kugira aze dukorane igikorwa gihambaye igikorwa cyo gusozera amasezerano ari hagati y'umuryango wa Minani Scholastique hamwe na Burundi Mining shirahamwe ryimba ubutare mu ntara ya Cibitoke kuri site yitwa Cimba nkuko mubizi tariki 27 z'ukwezi kw'icenda 2017 niho leta y'u Burundi yasinya amasezerano hagati yayo n'iryo shirahamwe Tanganyika Gold Mining hanyuma n'amasezerano yo kwimba ubutare cyane cyane inzahabu hamwe n'ubundi butare bijanye. Bamaze gusinya amasezerano rero bace batangura igikorwa bagitangiye birumvikana yuko nkuko ingingo y'128 y'ibwirizwa rigenga ubutare mu gihugu ribivuga mbere yo kwikuba gitangura abanzwa gushumbushwa bene amatongo aho rero hariho bene amatongo arico gikorwa kiriko kirakorerwa barashumbushijwe nka bose mugabo havamwo umuryango umwe witwa Minani Scholastique utashoboye gutunganirizwa. Uwo muryango rero niwo wahavuye utwitura kugira ngo dufashe nawo ubone gutunganirizwa. Batwituye tariki 23 z'ukwezi kw'icumi 2018 bavuga yuko bo batatunganirijwe kandi abandi bene gihugu bose baratunganirijwe. Tumaze kugira amatohoza rero tukumviriza umugwi wo muri commune warujejwe gutunganya ico gikorwa tukumviriza abaserukira iryo shira hamwe twasanze koko uwo muryango twatunganirijwe ndetse kubera batashoboye no kumvikana ku gitigiri cy'amafaranga yotangwa cyane cyane ku giti c'icayi. Nkuko rero urwego umuhuza rusanzwe rutunganya ibikorwa twagize amatohoza turakurikirana ico kibazo turikora kwishira hamwe OTB isanzwe rijeje icayi mu gihugu kugira ritugirire ku buryo bw'ubuhinga expertise y'igiti c'icayi amafaranga ageza higatwara. OTB akidukora ico gikorwa iratubwira yuko ku giti c'icayi mu bisanzwe ishumbusho ingana n'amafaranga 14,600 arenga gato. Duca rero turatuma ko umuryango turatuma ko n'iryo shira hamwe ryimba inzahabu n'ayandi maminere ahantu hamwe n'ubushikiranganje tutangura gikwa cyo kubumvikanisha turabereka yuko 2014 nkumbure byo bari byinshi narijya abandi bene gihugu bashumbushijwe bari baronkejwe amafaranga 5,000 gusa ku giti c'icayi. Duca rero hamwe nabo dukorana turabumvikanisha tushinga yuko boronswa 1,500 ku giti c'icayi no kuvuga yuko baba bene gihugu barakenguruka yaba na leta ndetse iserukiwe n'umushikiranganje turi kumwe ngaha nayo nirakenguruka kuko murumva yuko iyo dufatira kuri expertise ya OTB hari kubamwo igihombo kitari gito. Niho rero twaje dushinga yuko ico giti c'icayi baronka amafaranga 1,500 harimo n'ibindi biti bindi hamwe n'agataka
ubu rero tukaba dusinyiye amasezerano y'uko tusozereye ico gikorwa cy'uko bashikirijwe umuzibukiro wabo wose ungana n'imiliyoni 65,173 n'amafaranga 500, akaba ariyo leta yahejeje irariha abo bene gihugu biciye mu bikorwa by'umuhuza w'abarundi mu kubumvikanisha. Nk'uko mubizi rero ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi ni mu ngingo y'amajana 43 yavuga yuko umuhuza w'abarundi yakira ibirego n'imyitwarariko y'abene gihugu cyane cyane ku makosa aba yakozwe amakosa yakozwe n'abakora mu buzi bwa leta, amakosa yakozwe nabo mu butungane, hanyuma umuhuza agaza akagira amatohoza kugira ngo yumvikanishe izo mpande zose. Bisigura yuko atamakosa yakozwe mu biro by'umuhuza w'abarundi ibikorwa byoheza bikagabanuka. Aricyo twashaka gusaba rero cyane cyane abajeje gukorera inzego z'igihugu, abajeje gutunganiriza abene gihugu bamize kumuzirikanye yuko barinda gutunganiriza abene gihugu bose atankunzi mu butungane kandi mu bugwaneza, kugira ngo iyi myitwarariko bazana ngaha mu biro by'umuhuza w'abarundi ndetse no mu masentare ishobore kugabanuka. Ubwo twababwira yuko vy'ukuri aha mu rwego rw'umuhuza w'abarundi buri mwaka tubaronka ibirego n'imyitwarariko y'abenegihugu barenga 2,500. Bisigura yuko hakiriho bigaragara ko hakiriho abenegihugu barenganywa canke abenegihugu badatunganirizwa uko vyategerezwa n'abajejwe kubatunganiriza. Aha rero ni nako kamunye n'icyo mukuru w'igihugu yama ariko arabatera yuko muri leta mvyeyi, leta nkozi, yuko umwenegihugu yoba isoko rya vyose, akaba centre ya vyose, ku buryo mu gutunganiriza abenegihugu yuko amariwe ashigwa imbere kugira ngo ingorane badutura, ingorane batura no mu butungane zeze zigabanuke. Munabwira yuko ndetse ivyo bitekanye n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riravuga yuko abakozi ba leta bose barangura amabanga bajejwe mu buryo batunganiriza neza ababirukira bose atankunzi kandi mu butungane. Bisigura rero yuko kutabatunganiriza utekubire n'ibwirizwa nshingiro cyane cyane mu ngingo ya 106. Gusa rero yuko twese abakorera leta, twese abajeje bisata bitandukanye, yuko twotunganiriza abene gihugu atankunzi kandi mu butungane nk'uko ibwirizwa nshingiro n'icyo mukuru w'igihugu atasiba kubihimiriza, maze n'inzego zijejwe gutatura amatati, inzego zijejwe kumvikanisha ndetse n'inzego z'ubutungane zeze zironke amadosiye make kugira ngo zitaye ibindi bikorwa ndetse n'abene gihugu babone kwitabira imigambi y'iterambere. Ndasubira rero gushimira cyane nyakubahwa umushikiranganji, nshimira leta y'u Burundi kungene twakoranye kino gikorwa, tunasaba yuko n'andi madosiye yose dufise ngaha mu biro by'umuhuza w'abarundi ni menshi cyane, asaba yuko inzego z'igihugu zokorana, yuko twese twokorera hamwe ku neza y'abene gihugu. Murakoze. Uwo muryango ukaba washimiye umuhuza w'abarundi ku kuntu yabafashije bakaronka uyo muzibukiro. Nakubaha umuhuza w'abarundi, twarakwituye utubera umuvyeyi wakoreye leta, ukorera n'abanyagihugu. Nukuri twatugeze kure, iyo rutakubona igisaha tuba nararimbutse n'ibibondo, umuryango wange ntabwo bugihari. Igisaha nukuri ndagushimira, ndagukengurukiye, waratwakiriye, warambereye umwana, ugora n'abana banjye, warambereye papa, warambereye mawe, warambereye marume, warambereye senge. Nukuri ikintu ukoze, Imana datarugira byose wo mu by'ubushobozi wa byose azokiguhezagirire no mu bibondo wabyaye uyu mugisha uzosabagire.